Twongeye kubaramutsa mwese bakunzi bacu tubifuriza umugisha w'Imana, tubifuriza kandi kugira ibihe byiza. Twongeye kunezerwa ko Imana iduhaye kano kanya ngo twongere dusangire namwe ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Nkuko bisanzwe muri kumwe n'umukozi w'Imana Ntungararo Charles, niwe abacikiza kino kiganiro cy'ubutumwa bwiza gica hano kuri no mbonesha kure. Uno munsi rero tugiye gusangira amajambo y'Imana dusoma mu gitabo c'Itanguriro. Tuza guhagarara cyane kumenyesha abantu gukunda Isirayeli no kuyisengera. Nico tuza guhagarara ko cyane. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana rigiye kuturongora muri uno mwanya, hanyuma tuza kuvugana cyane kubijanye n'igihugu ca Isirayeli, igihugu umukiza wacu Yesu Kristo yavukiyemo. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo c'Itanguriro igice ca 12 umurongo wa mbere. Haravuga ngo Imana ihamagara Aburahamu. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Uzoguhezagira nzomuhezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Imana ihabwe icubahiro. Naya majambo y'Imana, naho kumbure tuza gusoma n'ayandi majambo, nababwiye ko tuza guhagarara kuri ijambo rivuga ngo gukunda Isirayeli no kuyisengera. Nkuko dusomye iri jambo ry'Imana hano mu Itanguriro igice ca 12, dusomye amajambo Imana yabwiye Aburahamu igihe yamuhamagara. Aburahamu niwe yahindutse Aburahamu. Igihe rero Imana yamuhamagara, yamubwiye ngo va mu muryango wa so, mu nzu ya so, uze ndakwereke, uje mu gihugu nzokwereka. Aburahamu acarumvira kandi acarizera Imana, yizera ico Imana imubwiye, acayumvira Imana, aja mu gihugu Imana yamweretse. N'amajambo akomeye cyane kuri uyu murongo wa 3 yavuze ngo Imana yamubwiye ngo abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma. Iryo ni isezerano rikomeye Imana yasezeraniye Aburahamu imaze kumuhamagara. Nico gituma navuze ngo uyu munsi ngoba ko tubabwira ijambo rivuga gukunda Isirayeli no kuyisengera. Aho Imana ihamagaye Aburahamu yamubwira ijambo rikomeye ko umuntu azohezagira Isirayeli, ariho yakomotse kuri Aburahamu, ngo uzomuhezagira azohezagirwa, uzomuvuma azobavumwe. Bisigura rero yuko Isirayeli kuyikunda n'umugisha kuri twebwe tuba tuyikunze, bidugirira ikimazi cyane kumva mu mutima wawe ukunda Isirayeli kandi ukayisengera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uzoguhezagira nzomuhezagira, uzokuvuma nzomuvuma. Ndiko ndababwira rero igihugu ca Isirayeli, tumaze iminsi tugendera ico gihugu. Ni igihugu ciza cyane, ni igihugu kirimwo umugisha ukomeye, kuko iyo uri kuragendagenda muri Isirayeli, iyo ugendeye ico gihugu ubona uri kugendagenda muri iyi Bibiliya dusoma mu ijambo ry'Imana, kuko igihugu cyose uko kingana kivugwamwo amajambo akomeye dusoma hano muri Bibiliya. Rero twe twagiriwe ubuntu kugendera ico gihugu ca Isirayeli. Iminsi itari mike tumaze kugendayo nk'inshuro zishika 3 tugendera ico gihugu, tucitegereza, turaba ijambo ry'Imana ico rivuga kuri ico gihugu. Nico gituma rero no munsi twifuje ko abantu mwese ko mwokunda Isirayeli mukayisengera, kuko usengeye Isirayeli ugakunda Isirayeli uba ukwikunda kandi ubukunda n'igihugu cawe. Nuvuga ngo usengera Isirayeli uba uri kurasengera n'igihugu cawe. Nta kuntu wo kwanga Isirayeli hanyuma ngo ukunda igihugu cawe. Isirayeli kuyikunda ubukunzi Imana, ubukunze Yesu. Nico gituma tubasaba abariko baradukurikirana gukunda Isirayeli no kuyisengera. Ntiwokunda Yesu ngo wange Isirayeli. Nihanga Imana yatoranije irabatoranya, atari uko barabagororotsi, ariko irabatoranya kugira ngo
isi yose ibarabireko. Nico gituma Bibiliya ngaya tubwiye ngo abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Bakunze muri ko muradukurikirana muri uyu mwanya, uno munsi rero muri kiganiro cy'ubutumwa bwiza, nifuje ko umuntu wese agira mu mutima umutwaro wo gukunda Isirayeli kandi ayisengere. Nababwiye ngo iyo uri kurasengera Isirayeli, ubu uriko wewe nyene ubwawe wihesha umugisha, uri kuhesha umugisha igihugu cawe. Twe rero turagirirwa ubwo buntu tukagenda muri ico gihugu ca Isirayeli, kandi nibanga abantu benshi badashobora gutahura, mugabo abamaze kubitahura, umaze kugirirwa ubwo buntu kugendera Isirayeli no kuyisengera n'umugisha ku gihugu cawe. Iyo turiyo rero turafata umwanya wo gusengera ishengero, gusengera igihugu, tukongera tukisengera natwe ubwacu. Ntibisigura ngo umuntu wese ni makashike muri Isirayeli, kuko muri Kristo uyu munsi twese turabisirayeli. Uyu munsi muri Kristo twese turi abisirayeli. Yesu yaratwinjije mu muryango wa Isirayeli nkuko tubisoma hano mu gitabo c'Abanyefeso igice ca 2 uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13. Kera twari kure y'ihanga rya Isirayeli, ariko kubera turi muri Kristo, iyo umuntu yizeye Yesu akamwakira nk'umwami n'umukiza, natwe duca tuba ihanga rya Isirayeli. Bisigura ngo naho ubwo buryo bwo gushika muri Isirayeli bitogukundira kushikayo, uri kurasenga uzokwibuke gusengera Isirayeli, uzokwibuke kuyikunda, kuko uzoba urikunda wowe ubwawe, wongera kandi ukunda igihugu cawe, usengera n'isi yose, kuko Isirayeli ni igihugu Imana yatoranije. Uwo bishobokeye rero ni vyiza cyane ko yoshika muri ico gihugu akaraba akabona vy'ukuri ivyo twizeye, kuko mu minsi maze kugenda muri Isirayeli vyanyuguruye ibintu byinshi, byanyigije ibintu byinshi, usanga kenshi uri kugendera muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana. Rero ngomba ko umuntu wese rero akunda Isirayeli, uyisengere. Numugisha kuri we kuyisengera, numugisha ku gihugu cacu, numugisha kwishengero, numugisha kwisi yose. Iyo ugezeyo usanga abantu bose bari mu mahanga, bava mu mahanga menshi atandukanye, baza kugendera ico gihugu ca Isirayeli, kuraba ivy'Imana yahakoze, kuraba aho umwami wacu Yesu Kristo yavukiye. Biranezera cyane, bigutera intege, bigutera inkomezi. Nico gituma nifuje kuno munsi wogerageza wewe ubishoboye kuja muri Isirayeli, ukagendera Isirayeli. Nawe utarabishobora, uri umwisirayeli mu buryo bw'impwemu, mu kwizera Yesu Kristo. Kwizera Yesu Kristo ni ibanga rikomeye cyane, rituma natwe twitwa ihanga rya Isirayeli. Reka tubisome hano mu gitabo c'Abanyefeso navuze, kugira ngo tubitahure neza. Wewe ushaka gushikayo ni vyiza, ariko udashoboye gushikayo, nawe ibuka gusengera Isirayeli, kuko uzoba uri kurasengera igihugu cawe, uzoba nawe uri kurisengera, uzoba ukunda ishengero, uzoba wikunda, uzoba ukunda n'igihugu cawe, kuko uzoba ukunda Yesu. Gukunda Yesu rero bisigura no ko ukunda na Isirayeli. Kuyisengera ukayisabira umugisha ni vyiza cyane. Reka dusome hano mu gitabo c'Abanyefeso igice ca 2, turahera hano ku murongo igice ca turasoma hano Abanyefeso igice ca 2 umurongo wa 11. Havuga ngo nuko mwibuke yuko bwa mbere mwebwe abanyamahanga mwebwe abanyamahanga ku rukoba, mwebwe mucitwa abatakebwe, nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri. Kwico gihe mwari mutandukanijwe na Kristo, muri nitandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri njabuka ku masezerano y'ivyasezeranywe, ataco mwizigiye kubizoba, mwari mwisi mutagira Imana rurema. Ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, Imana ihabwa icubahiro. N'iri jambo rero Bibiliya iratweretse neza ngo abanyamahanga kera batarizera Yesu Kristo, bataramwakira Yesu, ataravuka, ataradupfira ku musaraba ngo tumwizere, nuvuga ngo twari kure y'amasezerano, twari kure twari dutandukanijwe n'ihanga rya Isirayeli. Ariko uno munsi
kubwo kwizera Yesu Kristo uyu munsi turi hanga rya Isirayeli. Nagomba rero uri kurankurikirana muri kano kanya utarizera Yesu, uri kure, uri nyuma y'amasezerano. Ariko nimba warize Yesu Kristo, waramwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, warinjiye mu masezerano. Nuko ngo kwihana ibyaha, umuntu akakira Yesu Kristo aba yinjiye mu isezerano, aba yinjiye muri mu isezerano rya Isirayeli. Amasezerano ya Isirayeli acaba yawe mu gihe wakiriye Yesu Kristo. Yesu rero niwe yadushize, yatwinjije mu muryango w'Imana, mu muryango wa Isirayeli. No kuvuga ngo utarizera Yesu Kristo nkuko tubisomye mu ijambo ry'Imana, uburi kure, uburi njabuka, uburi kure y'amasezerano. Imana rero igushoboze gukunda Isirayeli no kuyisengera, na cyane cyane kwizera Yesu Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Navuze ko uno munsi tubabwira Isirayeli. Iyo tugezeho rero turafata umwanya wo gusenga, turagerageza kubereka amafoto nk'uko muza murabibona hano kuri television, baragerageza kuza barabereka amafoto yose muza kubona nayo mu gihugu cya Isirayeli, kuko twariko turahagendera mu misi heze, nico gituma twifuje kubereka ano mafoto. Nk'akarore tubabwire tugeze ahari ingoro y'umwami Salomo, n'ahantu hari ikibanza gikomeye cubashwe cyane, abantu bahasengera bakaza gusenga, mbere n'Abisirayeli ubwabo barava hirya no hino baje gufata umwanya wo gusenga bahagaze kuri iyo ngoro ya Salomo. Nagomba dusome ijambo ry'Imana Salomo yavuze amaze kubaka iyo ngoro. Ari nayo mpamvu usanga niyo tugiye kugendesha igihugu cya Isirayeli dutegerezwa gushika aho hantu tugafata umwanya wo gusenga. Reka dusome igitabo Ingoma ya kabiri igice cya 6, dusome ano majambo ari ku murongo wa 32 kugeza 33, n'amajambo make ariko kandi amajambo akomeye. Havuga ngo kandi n'umunyamahanga atari uwo mu bantu banje bawe b'Abisirayeli niyaza avuye mu gihugu ca kure, azanywe n'izina ryawe rihambaye n'ububasha bwawe bukomeye n'ubushobozi bwawe, nuko niyaza agasenga atumbereye iyi ngoro, uzuvyumve uri mu ijuru ahuba, uwo munyamahanga umumarire ibyo azoba agutakambiye byose, bitume amahanga yose yo mw'isi amenya izina ryawe, bakubahe nk'uko abantu bawe b'Abisirayeli bakubaha, kandi bamenye n'iyi ngoro nubatse ko yitirirwa izina ryawe. Imana ihabwa icubahiro. N'aya majambo y'Imana iyo tugeze kuri iyo ngoro ya Salomo nkuko muri ko murahabona ku mafoto, tufata umwanya tukumva iri jambo aho rivuga ngo n'umunyamahanga niyava mu gihugu cya kure akaza azanywe n'ijambo ryawe, akaza azanywe n'izina ryawe, akaza gusenga. Nico gituma abantu bose bo kwisi bakwiye ababishoboye gushika muri ico gihugu cya Isirayeli bagafata akanya ko gusenga. Nisengesho ryavuzwe na Salomo, nabivuze ngo ababishoboye, utabishoboye uri hanga rya Isirayeli mu buryo bw'impwemu, urashobora gusenga ugasengera Isirayeli ukayihezagira, uzobari kurahezagira igihugu cawe. Iyo tugeze rero mungaha muri iki kibanza turafata umwanya wo gusenga, n'ahantu Salomo yavuga ijambo rikomeye ngo n'umunyamahanga azobavuye mu gihugu cakure akazanwa n'izina ryawe, azanwe n'izina ryawe rihambaye n'ubushobozi bwawe, agasenga ibyo azokubwira ari hano hantu, uzovyumve uri mu ijuru. Aho hantu rero n'ikibanza nkuko mubibona hakuri television, aya mafoto twagiye turabereka, ni kibanza gikomeye cyane. Turahashika tugasenga Imana, tugasengera ishengero, tugasengera igihugu. Ndiko ndavuga rero gukunda Isirayeli no kuyisengera, nukuvuga ngo umukristo wese arakwiye gukunda Isirayeli akayisengera. N'umugisha kuri wewe, n'umugisha kwishengero, n'umugisha ku gihugu, n'umugisha ku buzima bwawe bwose, kuko udakunda Isirayeli ntubukunda na Yesu, kuko Yesu yakomotse muri Isirayeli. Nico gituma dukwiye kuyikunda no kuyisengera. Na kibasobanuriye neza ku bwa Kristo uyu munsi natwe turi hanga rya Isirayeli. Ariko ababishoboye ni byiza ko mwoza tukagenda muri Isirayeli. Twongeye gushima Imana kuba tugira ubwo buntu, abantu bakitanga ku bwacu tukagendera ico gihugu cya Isirayeli kugira ngo tubabwire izi nkuru mwumva. Hanyuma reka mbandanye kuko
umwanya ndabona uri kurihuta, nari nkeneye kubabwira ibibanza byinshi twagiye tucamwo. Reka mvuge Betelehemu. Betelehemu nk'uko muri murabibona hano naho Yesu umukiza wacu yavukiye. Iyo uhashitse uranezerwa cyane, ukabona by'ukuri kw'ivyo wizeye ari by'ukuri. Twarageze rero aho Betelehemu nk'uko muri murabibona hano, ni ikibanza ciza kirimo cubatswe mu rusengero runini, tujamwo ukaraba aho umukiza wacu yavukiye, tugashika hamwe abungere bari biraryoshe cyane. Aho umumarayika yabasanze hagi Betelehemu nyene, ni wari umurima wa Bowazi. Abasoma Bibiliya niho abungere bari munsi y'igitanda racibuye bariko baracunga imikuku yabo, ariko bakiraho nyene niho umumarayika yabasanze arababwira ngo havutse umukiza. Yesu yavukiye i Betelehemu. Twarashitse muri ico kibanza. Reka dusome ijambo hano muri Matayo igice ca 2 uhereye ku murongo wa mbere, kubijanye na Betelehemu uko byagenze. Ni kibanza ciza, iyo ugishitsemwo uranezerwa, ukabona vy'ukuri ko ivyo twizeye ari ukuri, ari ivyo twizeye bidasanzwe. Havuga ngo Matayo igice ca 2 umurongo wa mbere, havuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu, barabaza bati umwami w'abayuda yavukiye ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herode avyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Imana idufashe cyane. Betelehemu rero twarahashitse, ni kibanza gikomeye cyane. Tusomye ijambo ry'Imana rivuga ingene Yesu yavukiye i Betelehemu, kandi ngo abanyabwenge bavuye iburasirazuba baca bashika mu gisagara ca Yerusalemu, bagiye kubaza bati umwami umukiza yavukiye hehe? Izo ni inkuru z'ukuri zabaye. Bababwira Herode. Herode avyumvise, yumvise abanyabwenge abahanga bibijanye n'inyenyeri, bamubwiye ko hariho inyenyeri yagaragaje yerekanye ko hari umwami avutse. Herode ngo yaciye ahagarika umutima, agira ubwoba bwinshi cyane, atarahagarika umutima. Kandi yugeze i Betelehemu wibuka ivyahabaye. Murazi ko guhagarika umutima kwa Herode kwatumye akora ibintu bibi, akica abana, agomba kuronderamwo Yesu, ariko ntiyari gushobora. Yesu yavukiye rero Betelehemu nkuko muri ko murahabona. Hariho twarahashitse turahitegereza, turahabona umuntu arahakura icigwa. Turakwiye ko dukwiye kunezererwa umukiza wacu, ukumva umunezerewe, ukamwakira mu bugingo bwawe, kuko Herode yahagaritse umutima, byamuzaniye ingorane. Ariko Yesu we yaraje gutanga amahoro. Yesu n'umwami w'amahoro. Yesu agira neza. Ukuvuka kwa Yesu isi yari rose agakiza. Rero twarageze aho i Betelehemu, turahabona, turanezerwa cyane. Nagomba nawe ndagukundisha Isirayeli. Sengera Isirayeli uyikunde kandi wifuze kuhashika kuba bishoboye. Reka dushishikare. Twarashoboye gushika i Nazareti. I Nazareti naho Yesu yakuriye. Biranezereye gushika i Nazareti aho Yesu yakuriye, aho Yesu yabaye. Twarageze hamwe bagomvye kumutembagariza ku manga, kuko yari asanzwe azi ico gisagara. Ariruka, bariko baramwiruka ko bagomba kumugirira nabi Yesu, kuko yari umunyabushobozi, yari umunyabubasha. Iyo manga barayitweretse n'umusozi uri kwimanga iteye ubwoba. Iyo turiko turabira muri filime ntihaze dutahura neza, umuntu atarahashika ngo habone. Yari manga iteye ubwoba cyane. Mugabo Yesu Bibiliya ivuga ngo yaciye abacamwo, aci iruhande yabo ntibanamubona, aci arirenganira, basigara baratangaha. Ni igitangaza. Twarahashitse aho hantu i Nazareti. Turabona aho hantu Yesu yagiye atembagarizwe n'abariko baramugomba kumugirira nabi. Ni ukuvuga ngo iyo uhashitse urabona ko vy'ukuri ivyo kize yari ukuri, kandi Yesu n'umunyabubasha, ntaco munanira na kimwe. Wewe uri kuradukurikirana hano, ndagusabe umwizere. Kumwizera nibwo bugingo, nibwo buzima. Herode atamwizeye yagize ibibazo bikomeye. Herode atamwizeye yakoze ibintu bibi, arica abana b'inzoya, ariko arondera Yesu kandi atari ubasha kubishobora. Nagomba ndagusabe wizere umwami Yesu Kristo,
umwakire mu buzima bwawe, bizogufasha, uzoronka ubugingo, uzoronka amahoro. Reka nyarutse, biraryoshe gushika i Getsemane nkuko tubisoma muri Matayo igice cya 26 ku murongo wa 36. I Getsemane ni kibanza Yesu yafatiyemo umwanya wo gusenga, kugira ngo yitegure kuja kuducungura ku musaraba. Twarageze i Getsemane, turanezerwa nkuko muri murabibona ku mafoto hano. Ni gitangaza iyo hashitse ubona iryo shamba rya Getsemane. Ibiti vyari bihari mu gihe ca Yesu, nuno munsi biracariho. Abahinga batubwiye ko birengeje imyaka 2000 biri aho hantu, ntibisaza, ntibihera, ntibizimangana. N'ahantu Yesu yafatiye akanya ko gusenga aho i Getsemane. Hariho ihinguriro ry'amavuta. Getsemane bisigura ngo ihinguriro ry'amavuta y'umugisha, niho hakorerwa amavuta, hanyuma akajisiyoni, hanyuma niyo yakora mu rusengero amavuta ya Elayo. Aho hantu Getsemane musi musozi wa Elayon niho Yesu yama afatira akanya ko gusenga. Iyo hageze uranezerwa cyane, uhakura impemu yo gusenga Imana, ukamenya gusenga ariho hari ubushobozi, kuko Yesu yafata umwanya ari Getsemane asenga iminsi yakora ibikorwa byose ari Yerusalemu. Twarashoboye gushika kuri irya buye mwumva yabiriye kuguya gw'amaraso, ubuhubatse urusengero nkuko muri ko murabibona hano ku mafoto. Nibuye yabiriye kuguya gw'amaraso, twarahashitse aho hantu turapfukama, turasenga Imana, turashima Imana. Rero inshuti zacu muri ko muradukurikirana, mukunde Isirayeli, muyisengere n'igihugu umwami wacu Yesu Kristo yabayemwo. Reka rero biraryoshe cyane, sinogangiza ntababwiye Igorogota, ku musozi wa Gorogota nkuko muri ko murabibona ku mafoto. Ni umusozi Bibiliya yacu ikirundi iravuga ngo umusozi wa gahanga. Uravye neza kuri ayo mabuye ari ku musozi wa Gorogota ashushanijwe n'agahanga k'umuntu, naho Yesu yabambwe. Hararyoshe yuhashitse ukaca uva i Gorogota nkuko birivuga. Nari gusoma umurongo muri Yohana 19 umurongo wa 38. Yesu yahambwe hafi yaho yabambwe, niko Bibiliya bivuga. Twarashitse rero aho Yesu yabambwe inyuma y'igisagara, nkuko mwisezerano rya kera abazana intama zo gutanga, ibitungwa zo gutangira ibyaha byabo babijana inyuma y'igisagara, kugira ngo bari kuberekana isezerano rishasha ingene Yesu nawe azomanikwa inyuma y'igisagara ca Yerusalemu. Naho rero twarahashitse Igorogota nkuko muriko murahabona, dusha turashika kumva yiwe ni hafi. Reka somo uyu murongo Yohana 19 umurongo wa 38 mwumve uko havuga. Kuko iyo gize Yerusalemu hari ibibanza bibiri bakwereka, ariko ico kibanza kiri inyuma ya Yerusalemu niho vy'ukuri Yesu yabambwe, kandi niho hari imva ya Yesu. Umva uko birivuga Yohana 19 kuri uyu murongo wa 38 havuga ngo, hanyuma y'ivyo Yosefu umunyarimataya yari umwigishwa wa Yesu, ariko mu mpisho kubwo gutinya Abayuda yaka Pilato ikiziga ca Yesu ngo akijane. Pilato aremera, nuko araza ajana ikiziga ciwe. Kandi haza na Nikodemu umwe yaza kuri Yesu mwijoro ubwa mbere, azana ikivange c'isenga n'imbazi nk'ibiro 50. Nuko babira ikiziga ca Yesu, bakizingira mu mpuzu zera derere, hamwe n'ivyo bimota neza nkuko umugenzo wa Yuda wo guhamba waruri 41. Kandi aho hantu yabambwe hari tongo, kandi muri iryo tongo hari imva nsha itari bwahambwe nk'umuntu. Aho niho bahanze Yesu, kuko wari umunsi wo kwitegura kw'Abayuda, kandi iyo mva ikaba hafi. Iyo mva yari hafi yaho Yesu yabambwe, nkuko muvyumvise ijambo ry'Imana rivuga. Nagerageje gupima imetero kuva Gorogota gushikaho iryo tongo aho Yesu bamuhanze, ni nk'imetero zishika 150 zirenga gato. Ni ukuvuga ngo ni hafi, ni tongo rimwe. Iyo hageze uranezerwa. N'umusozi umwami wacu Yesu Kristo yaducunguriyeko, ni nawo musozi kandi wegeranye na Moriya. Ni umusozi udasanzwe, murazi ko ariho Abrahamu yari yagiye gutangira Isaka. Umuntu ayigira ibintu byinshi cyane.
iryo tongo yahambwemwo ryari itongo ry'uwitwa Yosefu. Iyo uhageze rero urabona by'ukuri nk'uko muriko murabibona ko dukwiye gukorera Imana tugakunda Yesu. Yosefu yatanze itongo ryiwe, atanga ikintu kidasanzwe. Nuno munsi tugenda tukabona aho Yosefu yakunda Yesu ico yatanze. Kandi Yosefu uca wiga gushingira intahe Yesu. Yarashingiye intahe Yesu. Ntibyari byoroshe mu gihe cya Yesu bamubambye ku musaraba. Umuntu nka Yosefu kugenda ngo ndasavye ikiziga cya Yesu ntibyari byoroshe, ariko yarubahutse arashinga intahe. Nagomba ndangize mbwira abariko barankurikirana, ni mushingire intahe Yesu mu bikorwa mukora, mukazaho muri. Hari ibibabaza ugasanga umuntu Imana yamugiriye neza, ni umukristo, yahawe icubahiro, yahawe iteka, mugabo ntashingira intahe Yesu. Ariko ngo Yosefu yaciye agenda avuga ngo ndagusavye mikiziga cya Yesu, arashingira intahe Yesu. Umutunzi nka Nikodemo, umunyabwenge nka Nikodemo arashingira intahe Yesu, aravuga ngo reka nzane ibimota neza tugende duhambe ikiziga cya Yesu. Uhigira ibintu bikomeye cyane, ugeze igorogota ukabona imva ya Yesu ukayinjiramo nk'uko mubibona, n'igitangaza. Turabahaye kaze rero, mukunde Isirayeli muyisengere. Niho umwami wacu yabaye akorera ibikorwa, kandi araducungura, arapfa, arazuka. Nk'uko mubibona imva ya Yesu irarangaye, iruguruye. Yesu yarazutse, yaratsinze urupfu. Nagomba ndagize rero nkubwira wowe kurankurikirana, Imana ishobora kugushoboza ukaronka uburyo. Kaze ugende muri Isirayeli, uvyifuza ubikeneye uraturondera utubaze, tuzobabwira uko bigenda, kandi bizoba byiza cyane gushika muri cyo gihugu cya Isirayeli. Uzohabona umugisha ukomeye, kandi uzobinezererwa, uzobona ibyo utari gubone. Turangize rero dusaba ngo umuntu wese yadukurikiranye, shingira intahe Yesu ahuri. Reka kugira isoni, reka kugira ubwoba, reka kurya ibiturire nk'abandi, reka gukora aho biba nayo nguce wiba, reka gukora aho wasambana nayo nguce umusambanyi. No, vuga uti ndi umukristo, ushingira intahe Yesu. Yosefu yarashingira intahe Yesu, aravuga ngo naho bigoye, naho bitoroshe muri ibi bihe, ndashingira intahe Yesu n'umugororotsi n'ikiziga ciwe mbika umubiri w'umwami wanje. Nawe shingira intahe Yesu ahuri hose, mushingira intahe. Bwira batamuzi ko bakwiye kumumenya, bwira badafise Yesu ko bagowe, atabuzima bafise urupfu, bagendana urupfu mu buzima bwabo. Ariko Yesu yaratsinze urupfu, yaranesheje. Umwizeye aronka ubugingo budashira. Yesu abahezagire cyane, mukunde Isirayeli muyisengere, kandi ndabifurije mwese ababishoboye kaze mugende muri Isirayeli. Imana ibahezagire. Ndangize shimira abitanga ku bwacu kugira ngo tugende muri ico gihugu, tubazanire inkuru nkizi z'ukuri. Imana ibahezagire, Imana mumuraho umugisha. Reka dusengere. Umuntu wese yumva z'ukuri agomba kwizera Yesu, agomba kumumenya, agomba kumushingira intahe. Reka ndagusengere unyizere, kuko kutizera Yesu n'uguhomba. Kutizera Yesu nacu ufise. Hari abantu usanga hari ibyo bafise, hari ibyo batunze, bakavyishimira, bakavyirata. Atagira Yesu, utagira Yesu Kristo, umeze nk'imodoka iri kugenda mw'ibarabara itagira assurance. Nta buzima ufise, nta n'ubutunzi ufise, nta n'ubumenyi ufise, kuko ukuri ubwenge ni Yesu Kristo. Ndagusavye umwakire, umwizere. Yaradupfiriye, yarazutse, ni muzima. Haleluya. Reka ndagusengerere wewe ugomba kumwizera, kumwakira. Umwizere, wumve ko abaye umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Reka dusenge. Imana mwami Yesu, uyu muntu yizeye, yumvise ijambo ryawe, akakwizera, agafata ingingo yo kuva mu byaha, yo kukwakira nk'umwami n'umukiza, ndamusengeye mugirira imbabazi ku byaha byose yagendeyemo, n'ibihe by'ubutamenya yabayemo. Mwami Yesu, mugirira imbabazi, muharire, mwogesha amaraso yawe, mubohore. Kandi mwami Yesu, kumaze kumubohora, kumaze kumwakira kwamaze kukwakira mu bugingo bwiwe, Mana ndamusengeye, imivumo y'ibyaha yakoze yabayemo isambuke mu izina rya Yesu. Indwara, ibibazo, amageragezwa, amagorwa yatejwe n'umwansi, ndayasambuye mu izina rya Yesu. Mana aronka ubugingo bwuzuye. Mana yacu kwizigirwa, haba mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri, umugirire neza. Urakoze kuvyumvise, tubisabye tuvyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire cyane. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Ntungaro Charles. Imana ibaha umugisha, mugire umugisha mwese.